bavandimwe namwe bashitsi mwaje kwifatanya natwe kumure muva mu bindi bihugu, nagira ngo umwe wese mu mabanga Imana yamujeje tuvuge tuti Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe. Amen. Assalamu alaikum. Uno munsi w'akanyamuneza, umunsi w'ibikorwa, n'umunsi w'akanyamuneza. Ibi bikorwa Imana nivyikunda, ibikorwa vyiza navyo biva ku Mana niyo bitanga, kandi ibikorwa vyiza bituzanira kimwe Imana yadusaba ivuga iti ati ndabahaye isi muyitunganye. Aho yari imaze kuturema, gutunganya isi kugira ngo isi zotuviremwo ibizodutunga twebwe n'abazodukomokako bose. Uko kuyitunganya nivyo turiko turakora hano, dutunganiriza twebwe, twitunganiriza ariko dutunganiriza n'abazodukomokako bose. Imana nacitaduhaye, yaraduhaye ubwenge, kandi turasaba n'ubu na kumwe yabikorera Salomo, turayisaba n'ungu iduhe, itumurike ubwenge bukwiye, iduhe ubwenge buyiturutseko kugira ngo dutunganye koko iyi si, iki gihugu, ku neza ya twese no ku neza y'Imana, kugira ngo Imana tuyishimishe, ibone ko itaturemeye ubusa. Ibi rero sinirirwa nsubiramwo ivyo nyakwaho umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu ahejeje kuvuga, kudushikiriza ijambo ryiza riryoshe, na cane cane ko rifatiye ku bihe vya none. Amanama ariko araba atwereka icyo abarundi twifuza ko Burundi bwoba mu 2050. Sinigwa ndabisubiramo, ariko jewe nagira ngaruke ku kintu bavuze bati turakeneye amahoro. Ibikorwa byose tuvuga nitwobikora tutari mu mahoro. Rero iyo bavuze amahoro, iyo bavuze amahoro nukuvuga ko babavuze ko inyuma, babavuze ko ari igihe tutaronse amahoro. Iyo uvuga oya nuko haba hari ego, iyo uvuze ego hariho oya, ni automatic yizuko. Iyo rero uvuga amahoro uca wumva ko hari igihe tutaronse amahoro. Nagira rero nkano nk'abavandimwe, nk'abavuka gihugu, aya majambo mvuze abiri muragenda musome mukahise mu bitabu mwumva icyo avuga. Abavandimwe, abavuka gihugu, turi hano rero nk'abavuka gihugu, abavandimwe, umuryango, turi ku gikorwa. Narimvuze rero nti aho twaciye turahazi. Uno munsi iki ni ikimenyetso ko cerekana ko turashobora gukira. Iki ni ikimenyetso
kuba dukoraniye hano nk'abavandimwe nk'abavuka gihugu ni ikimenyetso cyerekana ko turashobora gukira, turashobora kogorora amahoro koko twifuza akaboneka mu gihugu ubutagisubira inyuma. Muri ivyo rero nagira ngo twibukanye gatoyi, ntibiza kuba birebire, ariko murazi ko hariho umurwi twajeje kumenya ukuri n'ukurekuriranira, kumenya ukuri n'ukurekuriranira. Urya murwi aho tugeze uno munsi twifuza yuko wokunganira cyane abarundi twebwe kugira ngo ya mahoro turondera aboneke kandi aze vuba. Urya murwi aho ugeze uno munsi baravuga bati harageze ko abo babazi bimwe mu kahise k'igihugu boshobora kuza bakabegera, barya bari muri birya biro, bakabegera bakababwira ibyabaye, ibyo babonye, kugira ngo noneho babikorere ko babone ingene badushikana aho twifuza. Ikibi sukugwa, ikibi nukutavyuka, ikibi sugucumura cyangwa gukora amakosa, ikibi nukutamenya ko wakoze amakosa, ko wakoze ikibi hanyuma ugasaba imbabazi, ugasaba ikigongwe. Hari uwavuze ati, n'umuntu w'umushakashatsi yavuze ati akica umuntu kamuvamwo, akica umuntu kamuvamwo, akatwishe katuvuyemwo. Uno munsi urya murwi ugiye kudufasha kugira ngo udufashe bamwe twikure muri ako kahise kabi, idufashe ako kahise tugacire. Hari uwavuze ati cira imoso, hari undi yavuze ati ibyabaye bitubera isomo kugira ngo twogorore. Rero umwe wese mu byo ashobora kubaza yoshobora kuzegera urya mugwi kugira ngo wiganire ibyazi, nabo bazoheza babikorere ko nkuko narinda bivuze, baduteze intambwe tuja mu mahoro. Jewe hari ikintu nkunze kuvuga kandi namwe murakizi, mbega ntimuzi ko umwana Yesu yatufiriye ku musaraba kandi nitwebwe twamubamvye, nta bandi bantu, sabandi bantu, nitwebwe twamubamvye, nitwebwe twamwikoreje umusaraba, ariko ivyo byose abikora kugira ngo aducungure twebwe, kugira ngo aducungure. Mwibaze namwe ubwo bwiza, uwo mutima mwiza, uwo mutima w'imbabazi, ari twebwe twamwishe, twamubambye ku musaraba, turakubita, turamucira amate mu maso, tumusuka ko akabi kose dufise mu mutima, ariko aratubwira ati imbere yuko acikana adusabira kuri se wiwe wo mwijuru ati data bababarire ntibazi ico bakora. Mbega uwo mutima, ubwo bugira neza, mwoshobora kubwiyumvisha mwebwe muri abana b'abantu? Twoshobora kubyumva koko? Nubwo tutomera nka Yesu, ariko ko tugeze mu bihe, ibihe bitwibutsa urupfu rwiwe, ingene twamubambye ku musaraba,
ibi bihe natwe nibyo tugezemwo, aho dusabwa gukora nk'uko Yesu yakoze. Yesu yavuze ati data bababarire ntibazi ico bakora. Mbega tweho uno musi kumengo harageze, nimba hatarengeranye, kumengo harageze, wewe wibaza ku mutima ukikondorora ukamenya ibyo wakoze n'ibyo utakoze. Koko we ntubona ko wokwicisha bugufi ugasaba imbabazi aho ubona wakoze bitabereye Imana, aho wahemukiye bagenzi bawe, nimubona ko hageze nk'uko Yesu akiri ku musaraba ati bababarire. Natwebwe harageze ko tubabarira abatugiriye nabi, ntawe tudomye ku rutoki kuko twese biraturaba, twese turabana b'Imana. Nturabe mugenzi wangu wangiriye iki, ibuka ibyo twagiye Yesu ku musaraba, kandi ataco tumuziza, yashaka kugira ngo adukize. Mbega weho aho niwo kwibaza ko uwo ushobora kugirira imbabazi wowe ushaka kumukiza, kandi nawe mu gihe wotanga izo mbabazi wowe uri kurikiza ako kababaro uhetse ku mutima, ko mu gihe woshobora kukikiza mu gusaba ikigongo cyangwa mu gutanga imbabazi, ko wowe wikijije ukabukijije mugenzi wawe, ukabukijije uwo wagiraniye ingorane nawe, ukabukijije Burundi, ukabukijije n'isi yose, ahubwo n'Imana nayo ikagushima. Bavandimwe, navuze nti bavuka gihugu mwese muri hano, ubu nk'umuryango nk'abavandimwe harageze rero yuko twikebuka, umwe wese yikebuke arabe ico yokora, nimba hari ico byunganiro jya nagashikiriza wa mugwi kugira ngo n'abandi barundi babonereho bakire, byo bari byiza cyane. Ibyo ni by'Imana ishimwe, Imana irabishima. Tubahamagare rero mwese, uwo bafise icyazi ntatinye, nukugira ngo dukize, natwe twikize, yabo wagiriwe akabi, yabo wagize akabi, bose turagwaye, twese turagwaye. Uno musi rero ntiwoja hariya nguza kuvuga ngo jewe ntibindaba, ngo je bangiriye nabi, ngo nakazi kababikoze. Oya, kuko nawe we ku mutima urababaye, twese turababaye. Rero nitwumva Imana ituvugiyemwo ikadusuguma kugira ngo dutere intambwe yukuza kuvuga ibyo tuzi, ntimuze mugambarare Imana, kuko ibyo nivyo bikorwa Imana ishima. Yesu ku musaraba amaze gusaba se wiwe yuko tugirira imbabazi, buriya Yesu misiyo yiwe yari iheze hano ku isi, ikibazo yaragitsinze, nukuvuga yarakoze hano ku isi ibintu tutigeze tubona, abaradutsindiye natwe kugira ngo twongere tubeho, twongera kwitwa abana b'Imana, nawe rero icyo gikorwa gisa n'kiye Yesu yakoze, wigore, wiyumvire, usenge, binashoboka ugire nabubaza, binashoboka kugira ngo bagutinyure, cange kugira ngo baguhe ububasha. Murambona iyo padiri agiye gusoma, agiye gusigura igisomwa, murambona abanza kuja imbere y'uwundi mupadiri
akabanza akamusengera kugira ngo ntaze kuvuga amafuti, ntaze kwihenda. Namwebwe nimba wumva wokenera umuntu nawe yo gutinyura kugira ngo ntuze kuvuga ibitaroranye, uramwegera. Ariko rero murumva umuhamagaro dufise hano ku isi nta nubwo ari ugutunga imiduga, nta nubwo ari ukubaka amagorofa. Umuhamagaro dufise hano ku isi nuko twogira iherezo ryiza. Bavandimwe, nuko twogira iherezo ryiza kuri ino si. Urashobora gutunga amahera, urashobora no gutunga n'ibindi byose, urashobora no kugira abana benshi, hariho n'abatabaronka, ariko byose bigira Imana. Mugabo muri ivyo byose uri kurarondera, mperutse kubwira abantu ndababwira nti ibyo muri ko muraniganira, ibyo turiko turaniganira hano hanze sivyo. Wewe witwa Mariko, mugabo wewe umubiri wawe si Mariko, umubiri wawe si Janvier, umubiri wawe si Paul, umubiri wawe si kanaka, si Maria. Oya, Paul Maria nyawe reyel ari inyuma y'urupfu, niyo uzomusanga. Aha kwisi turi bishusho, nibyo turiko turagwanira nibishusho. Nikimenyamenya yuko iyo dupfuye tubisiga hano, mugabo nyavyo ubutuzi nyabwo tubusanga hari inyuma y'urupfu. None wowe udashoboye kugirira mugenzi wawe kugira ngo umugirire ikigongwe, ko muri wewe Mariko si uwo mubiri, Mariko ni ya mpwemu y'Imana. Kandi nawe iyo upfuye umubiri usiga hano, Mariko umusanga hariya ugiye inyuma y'urupfu. None wewe kubera iki witeranya na Mariko ikibiribiri hano, kandi ico kibiribiri naho muzongera guhurira? None kubera iki dukora amakosa aho kugira ngo wabarire mugenzi wawe, wowe ukabandanya umubona ari niga? Turiko turapfa ubusa. Kubabarira mugenzi wawe biroroshe, kuko kumubabarira biri muri bimwe bizogushikana ku iherezo ryiza. Iherezo ryiza naryo bararikorera igihe tukiri hano ku isi. Nivyo mu nyandiko zose, amakiriziya yose, amadini yose, nivyo bavuga basigura ati tegura iherezo ryacu ribe ryiza. Sarya amafaranga, sibarya abakenyezi benshi ufise, simirya miduga, si ibiki n'ibiki. Oya, iherezo ryiza ritegure, ugirire imbabazi mugenzi wawe. Ico ni kintu hano ku isi bavandimwe, hano ku isi ikintu ca mbere gikomeye. Rero nako mvuga ibintu bibiri bikomeye hano ku isi mu buzima bwawe wewe ufise hano ku isi. N'ibintu bibiri. Ica mbere ni gushobora gusaba ikigongwe, n'ugushobora gutanga imbabazi, kuko ivyo bintu bibiri birarema. Ni navyo Yesu yatusabiye ku musaraba kugira ngo twongere tubeho. N'ibintu birarema, gusaba imbabazi, gutanga imbabazi birarema. Ica kabiri nuko wewe ari we wese tumusabira iherezo ryiza, twebwe twese. Kandi umenye ko ukitegura ku buryo wumva ko iherezo ryiza usa n'uri kurarijamwo, nta n'ugutinya urupfu bibaho. Urupfu turutinya kubera ko tutiteguye muri rya herezo ryiza. Witeguye ku iherezo ryiza, nta rupfu uzotinya. None sivyo ga yemwe? Nivyo. Reka tugeze hano
twava tuvuga byinshi cyane, ariko umwe wese tumusabe tumuhamagare nk'uko muri uriya mugwi bariko bahamagara bene gihe bavuga batabo bazi ibintu baze batubwire. Tubasabe mutera intambwe, n'intambwe yo gutegura rya herezo ryiza, ya ntambwe ituzanira amahoro, amahoro y'umutima, amahoro ava ku Mana. Ayo mahoro niyo azotuma rero rya herezo ryiza turihabwa, turitegura neza. Murakoze rero, nitwe tuvuga byinshi. Twovuga byinshi cyane, twovuga byinshi cyane kuko nobaha n'uburorero bwinshi tumuri cyo turiko turavuga, ariko reka tugeze hano. Ndazi ko mwumvise bana b'Imana, jewe si n'umupastor, ariko ico niyumvamwo nuko niwitegura neza, kandi kwitegura neza ubwa mbere nugushobora gusaba ikigongo, ni nugushobora gutanga imbabazi. Iyo ni integuro ya mbere. Rero reka tugeze hano, mwatwumvise turabizi. Imana rero ibandanye bahezagira, ibandanye bakomeza, ibandanye bayobora, ibagwanira. Imana ibahezagire, murakoze cyane. Muzogire n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi.